gutanga agashimwe kuri Mimi Hey tuvyemeranye award yarayikwiye kuba mu best movie actor yarayikwiye turamukeze cyane kuko ndazi neza yuko hari nawe nyene aravuga ati muri kino gihe umuntu ari ku mwanya umukinyi w'amafilme ari ku mwanya mu bakobwa bien sûr no mu bamama none tutabeshanye ntituzi life benshi babayemo ni bangahe bafise iyo 15 Pro Max navuga mu gisata cy'umuziki tuje kuri award yatanzwe na Prophete Suguje Prophete Joshua ex name ari nyungi yahe bega kuko ko atahoze abitegura kuva na mbere hose uno mwaka akaba yabishizemo hari ico ubona bizokungura kuba artiste b'abarundi baragiye bibaza neza yuko ndikunda disinga akadoha vere mu kiganiro ariko siko byari biri kubera ataragira account yo YouTube ariko ico ni cyo kintu ca mbere nagiye kubona ndavuga ati numwe mu baririmbyi kazi beza numwe mu ba actress beza cyane bro cyane ariko ikintu twavumbuye nuko Alvera Muhimbare kugeza uno munsi iyi ni gasopo yo kubamenyesha makuru canke basanzwe bakorera kuri YouTube canke aba promoters kenshi kuko kera Fanisco yarameze yari wa muntu uvuga neza yuko umudekoneye ari direct muca mwankana ariko byarangiye kuba mbonye iyo post ya post nzira avuga ati ubifata gute filme y'u Burundi koko ntirashika kure mu gihe bivuze umukinyi akomeye nka Izo Chris urazi none niyo dusenga Diane yandise avuga ngo Mimi Mireye yarababajwe disi ntibamureke yitonde kabisa arundi yitwa What's up bakunzi ba Anashare 257 reka ndabaramutse ndabahaye ikaze kuri Anashare 257 nk'ibisanzwe nitwa Arthur Batmix nije mbandi kuri micro ya mbere minsi yose buri gihe imbere ya kamera ku gatebe kubusesanguzi kuri micro ya kabiri tuba turi kumwe na umuntu w'abantu MC Gundos brand ambassador w'igice cy'u Burundi yo wagwana brother umeze gute man ariko wambaye London naho kwambara Bujumbura ko wambaye London iyi ni sponsor y'aba diaspora bari bavuye hanze UK bari bavuye hanze abo baradushigikira uzi yuko Anashare twamadushigirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye siko ariko reka manze ndabaramutse cyane nitwa MC Gondosi reka tugaruke no kuyiniciro ndazi neza yuko eriteka ridasanzwe twagiye tubona feedback nziza twaragiye tubona abantu benshi akora dushigikira bimwe vyimva mutima kuko tugiye kubona feedback y'ibiganiro bishika kuri 2 dukoze kuri Anashare ariko tukabona feedback imeze nka kurya naho reka kuvyishimira bro reka turamuse abantu basanzwe badukurikirana bari mu mahanga ari abari USA batwandikiye Arabie Saudi Oman East Africa Uganda Rwanda Tanzania Kenya Congo aho se turazi ko twafise abantu benshi ariko by'umwihariko dushimire cyane abantu badukurikirana bari mu gihugu cy'u Burundi cyane gose bari Bujumbura Gitega Karusi Kirundo Muyinga Bururi abo rero abo Rumonge Makamba abo rero kenshi niba usanga kenshi bazi na life tuba tubaye katuramutse goragoza umutarambi nibo bazi yuko life tuba tubayemo siko niba bazi challenge dura nazo nimba kubona twicaye ngaha kuri Anashare bro sindakuba bro si bwa bwana siko kabisa si bwa bwana bino bintu ni kubera nyene tuba tuvuga neza yuko tuba turiyo kubera abanyene kura dukurikirana kubera abantu benshi baba diaspora b'abarundi bari hanze babakeneye kubona igihugu cyacu Burundi ngene cifashe babakeneye kumenya amakuru avugwa mu gihugu cyacu Burundi ngene biba bimeze nibo butunzi bwacu ariko imbere yo gutangura ikiganiro nyezina reka tubanze ducishemwo dukorera abadutumye cyane gose hari ahantu hamwe mu gisagara cya Bujumbura ho gusohokera kuva Burundi bwakabaho kandi bantu b'Imana ahantu ho gusohokera ni hamwe honyene mu Burundi n'abadiaspora bakora twumva abaje mu Burundi bamenye neza yuko nta kindi kibanzo kwiye gusohokeramwo atari
Bartender Bar gisanzwe gitwagwa nande na Willy Cash na Willy kiri neza na neza mu gisigara ca Bujumbura muri Kabondo bagufitiye ama service menshi atandukanye bagufitiye ama event menshi atandukanye harimo nayo gushigikira abanyempano harimo yitwa weekend rap y'abarappers Miss yose vendredi baragiye babona neza yuko ni Willy asanzwe twara ico kibanza nyene ariko ubona neza yuko atanga support ku bana b'igihugu ba artiste bagitsanzukanye twaragiye tubona ha support Sadbi kugurura indege twaragiye tubona ha support Mkombozi mu myamamazo hose siko kweri ni kibanza ubona neza yuko mu gisigara ca Bujumbura hamwe umuntu atubaha ahagendera canke hasohokera mbarumva umengo yarataye intumbero canke ntazi ivyarimo siko ni kibanza ubona neza yuko kirimo service zimeze neza kabisa aho twari mu byo gusohoka no kuryoherwa hariyo abandi bavuga ati dukeneye gukora akazi bakeneye amakalendriye bakeneye imipira yo bambara ku minsi mikuru canke imipira y'akazi ama uniforme kuyashira kama logo hariyo bakeneye gukoresha ama carnet hariyo abakeneye kwimprima ku ngofero aho naho ni he bayita DH Telecom niyo yonyene ibibafashamwo mukaba muri ko muradukurikirana twebwe nga kuri Anashe 257 mumenye ko mukwiye kuja gukoresha ivyo bintu byose hariho bako barabona kuri imbere ya kamera kuri screen barabona n'agakarine ngaha mfise niyo company ya mbere mu gice cy'u Burundi isanzwe ikora ibintu bigitsanzukanye yaba amawotokora yaba ama impression ku mipira abantu bafise ama logo bafise ama brand kanaka bafise amazina yabo akeneye kwamamaza bigitsanzukanye ni DH Telecom ubona neza yuko benshi bariko barayitura bro mba numva kumengo ndiko numvira intu canke ndiko ndaririra umuntu atari karahaba muri DH Telecom tubiture kuko bafise ibintu byinshi bakura amakalendriye niyi karine niyo nyene yavuye murabona neza yuko itaza isa nka zazindi twebwe ikindi ntidushobora kwicara ngango tuvuga abantu badashigikira impano ni DH Telecom nayo ya supportinze abantu benshi bagiye batandukanye babanyempano tukibagiye na Fanny Lavine yaramushigikiye ego na hamwe na Truafa ni kuvuga tubaha na address imeze neza basanzwe bari mu gisigara ca Bujumbura kuri Avenue Pierre ngendando umwe ni rohero ya mbere kuri Central Building niho bibereye ubona neza yuko abandi bayita ngo ni kwa kabwa ajya bayita kwa kabwa ebane twitura DH Telecom kuko niyo company ya mbere isanzwe ikora ivyo bintu yo keshi murakunda kubona amawotokora ari ku miduga ugasanga haheze nk'indwi imwe gusa ugasanga awotokora ziciye zivako ariko DH Telecom igukoreye ikintu kwamamariza canke igashira ko brand yawe ikintu kanaka niyo nyine mu gice cy'u Burundi kabisa reka dutumirire n'abandi bose bavyifuza barabona nimero ziguma zizunguruka ngaha batwandikire dukorane ibintu bijanye no kumenyekanisha ibintu vyabo cyane gose iminota 5 yagenewe ariko bro gukorera abadutumye irarangiye kwinjira neza hari abantu rega benshi ari ko barara muri bavuga ati ati bano bantu kumengo bakora twicisha intuntu tuba dufite buri gihe umwanya w'akazi wo kwamamaza wo kwamamaza buri gihe imbere y'uko ikiganiro gitangura tugiye kuza dufata iminota 5 yo gukorera abadutumye kandi abo nibo ba boss bakuru kandi duha n'ikaze n'abagiye batandukanye sasa iminota 5 rero yo gukorera abadutumye yarangiye reka twinjire mu kiganiro cacu ikiganiro cacu no munsi kizaza kuba gihagaze cyane ku bakinyi b'amafilme kiraza kuba gihagaze no kwijambo ry'Imana aho tubonamo profete sasa rero twinjira neza na neza kuri Mimi Mireille niwe dutanguranye twaheruka kuvugana ku kiganiro ciwe ku kiganiro twarangije tera amashugwe ku filme yiwe yitwa Ciramunda afise iri kirabikora neza uno munsi ni Mimi Mireille yakwije ibihumbi 100 vy'aba abone kuri account yiwe ya YouTube inyuma ya kijya kiganiro ni Mimi Mireille yaronse agashimwe muri ivyuzuye award kwa Prophet hariya Prophet Joshua yaronse agashimwe kitwa Best Movie Actress ka 2025 ni Mimi Mireille duherutse kubona agura imodoka imirenze cyane yo mu bwoko bwa Vanguard ayigura imiliyoni zirenga 50 z'amarundi ni Mimi Mireille
bandika ko afise iPhone Pro Max ya 15 bro n'amahera menshi n'amahera miliyoni menshi 10 irenze amahera miliyoni 10 z'amarundi bro ya kuri Mimi Mireille uramuvuga kwiki tuvyemeranye ndibuka mu kiganiro duherutse gukora ni bimwe ubona neza yuko twako turamuvuga ko Mimi Mireille ariko ico gihe ntihari bwakwiza babone ibihumbi ijana kuri account yiwe ya YouTube siko ariko gushika ino saha arafise ababone bashika ibihumbi ijana kuri account yiwe ya YouTube siko urumva neza yuko kuri Anasiane dutamba twirorera siko buno butumwa twarabushikanya ariko abakunzi biwe canke abakunzi ba sinema y'u Burundi baragize uko bavuga ati reka tumukurize ibihumbi ijana siko by'ababone kuri account yiwe ya YouTube kabisa ntawe reka kubwira iki kumukeza agiye kuronka Silver Award siko ego agiye kuronka award mu gihugu cyacu Burundi bitamenyerewe ku artiste bacu basanzwe bakorera kuri account yiwe ya YouTube siko ego tunamukiza cyane ku babona afise ibihumbi ijana kuri account yiwe ya YouTube urumva neza yuko n'iterambere kandi rikaze cyane mu gihugu cyacu Burundi kubana bako barakora siko tuba dukeneye abana baja ku kivi naho reka kumukeza kubera abo babona rose si bwa bwana kabisa na benshi cyane bavuze ku kintu ca award siko ni award ubona neza yuko yatanzwe na Prophet Joshua X name Sugu J siko abandi bamita Sugu ariko izi ndakwibariza mbega ijya award ya Ronse ho yarayikwiye inde Mimi Mireille yarayikwijana kwijana urakoze ndagushimiye sampursa kabisa kuko ugiye kubiraba muri kino gihe umuntu ari ku mwanya umukinyi w'amafilme ari ku mwanya mu bakobwa bien sûr no mu bamama ni Mimi ego ntaho reka kubivuga ni Mimi mu kiganiro no mu bahungu arahari mu kiganiro cy'ubuherutse tuko tuvuga ku bintu bya Mimi Mireille naragenda avuga neza yuko ati Mimi Mireille agaciro afise muri sinema y'u Burundi nimba atakumubona siko afise agaciro gakaze naragenda nabigaruka ko ariko ndabona mu makomantere menshi bakobara bakobara disinga ko mengo ivyo navuze sivyo ariko byari vy'ukuri byari ibonekeje siko ijya award yari gutwara uwundi muntu bro je nari kureklama nari kureklama kuko Mimi Mireille niwe muntu wa mbere sinema y'ucira munda ayishize kuri account ya YouTube ni sinema ya mbere ronka ama viewers menshi siko niwe muntu wa mbere ronka ama viewers menshi kuri account ya YouTube iyo rero agashimwe gatangwa kagahabwa n'uwundi nari kuvuga ati bino bintu mbamo numva umengo hako harakora kakamwana wa mama asiko turashimira cyane bari muri staff yivyuzuye award kuko baciye bakoresheje ibintu byose ko bica biko bica mu muco gutanga agashimwe kuri Mimi Mireille tuvyemeranye award yarayikwiye kuba mu best movie actor yarayikwiye turamukeze cyane kuko ndazi neza yuko hari nawe nyene aravuga ati inyuma yo gukwiza ibihumbi ijana kaca ndonka agashimwe ka best actor bisigura neza yuko ari ku kazi ariko arakora iyumvire iyo bagaha babandi nabo urazi intambara ziba ziko zirahaba muri kano kanya ariko tunashimira cyane staff tunashimira staff kubera muhisemo byagenze neza hari nakandi kantu wavuze yuko gushika ino saha ariko ndabasubije inyuma yuko dukoze ikiganiro navuze neza yuko Alfira Muhimbara ari wafise ingendeshwa nziza kandi zimvye ariko gushika ino saha none ni ndafata ikibanza ca mbere Mimi afise imodoka yo mu bwoko bwa Vanguard ihugwa miliyoni zirenga zingahe bro 50 ivyo tuvyemeranye siko muri domaine y'abartiste siko mu gihugu cyacu Burundi sivyo ni bangahe bamaze kuronka amahera ngano kukugira bagura ikintu kanaka siko ni nabakiya cyane bro nabakiya cyane ivyo nta nakamwe byari byikere bibaho ariko tuko turabona feedback ari nziza kuko bino bintu tuko turabona neza yuko bariko babizamwo kugira bateze imbere famille yabo kugira nabo nyene bashike mbari siko turamukize cyane bro turamukize cyane kuko byarigaragaje kuko uravye igikorwa ciwe kirimo feedback imeze neza kuko byari bikwiye kugira aronke ibintu kanaka aronke niyo modoka kanaka siko bavuze no ku kintu ca Prophet cha telefone bro none tutabeshanye ni tuzi life benshi babayemo ni bangahe bafise iyo 15 Pro Max
navuga mu gisata cy'umuziki ni Natasha Burundi wenyene gusa akiyonse bindafise iyo amaze kugera kuri iyo level yo kugura iyo telefone life turazizi bro life turazizi turi mu Burundi ubuzima bwabo turabuzi kabisa siko kugira agire kuri level yo kugura iyo modoka hamwe n'iyo telefone mba numva umengo neza yuko yaramaze kwitahura kandi numwe mu bakobwa ubona neza yuko kugira aje mu gihugu cyawe ari maka kugira ube wasohoye inoti tubutse bro siko abo bagenzi biwe baranabizi yuko ariko bimeze kugira aze mu gikorwa ciwe ni maka nawe uba wamukwirije ikintu kana kugira aze gukwatingiramo ya tunamukeza cyane tuje kuri iyi award yatanzwe na Prophet Suguje Prophet Joshua ex name ari nyungi yahe bega ko atahoze abitegura kuva na mbere hose uno mwaka akaba yabishizemo hari ico ubona bizokungura kuba artist b'abarundi ego birafise ico bifasha kuko tugiye kuraba benshi aba artist benshi siko kenshi bamabizeye inoti kuri account yabo ya YouTube siko ariko turazi account za YouTube zenga mu Burundi nta mahera menshi zirimo benshi usanga ari support yo ku bantu basanzwe bakunda ibikorwa byabo abwo turamushimira cyane Prophet kuko yari yumviye yuko aravuga ati je bino bintu reka inze kugira ntanga uwo miliyoni nimba yaratanze miliyoni bro igene support ya mbere ikomeye none hage nta sinema irimo nasine isinema irimo yatonaje yogenda muri location imeze neza bisigura neza yuko inzira ziwe yaraziciye murazi yuko yaciye mu muziki arawuzi yego basi reka mfate neza yuko arazi industry siko arazi yuko kuri YouTube nta bintu byinshi uyironkako nta mahera menshi ahari atari uko gusa ukenshura uronka umuntu agusupportinga umuntu akubarira ati tora gafanta kuri kuri YouTube usanga ari amahera make sana siko abo turamushimira cyane kuko ugene support kaze no kuvyumvira ko 1 million si bwana bro tunashimira cyane ivyuzuye croissant twagwa na Prophet Joshua Suguje Suguru ariko nabona Suguje agiye hevye umuziki kubera iki yarakiriye Yesu nk'umukiza urumva rero ngo abaririmbyi bo ntibakijijwe abaririmbyi barakijijwe none Alvera ntakijijwe reka dutere kwizira kuri Alvera tumatanye ariko tutarabandanya mbandanya ntanga gasopo ku bantu bari muri staff yabajya batanze award hagiye tsanzwe mu madomaine naragiye mbona amaklasma bagize bro umuntu yanditse amazina y'aba artiste ujya muntu mba numva umengo ntazi ivyarimo amazina yanditse uko yishakisa amazina yiwe samazina yabo bro ugiye kuraba kuri rutonde uza gusanga hari amazina amwe yanditse ukundi kuntu atari ko tubazi bisigura yuko akona kanenge bro nta kuntu aho tuca tugaruka ku mu designer ariko Niki gituma niko nakubare yuko twanamukeje tunamushimira ariko bakubaneze yuko nta vyera de iyo ni yanzire kugira iki dufashe impano canke dufashe ikintu kanaka kugira kugira iki gishika handi hantu amazina bayanditse amazina bayanditse ngira sinzi umuntu yayanditse abo yarayikuriye mu mutwe ariko siko bari bitwa aba artiste bari bagiye guhiganiza award bro ego nari mvuze ati reka tubifatanye na Alvera Muhimbare Alvera Muhimbare nawe yararonsa agashimwe muri ivyuzuye award aronka nk'umuririmbyi mwiza ego ni kuvuga yaronsa agashimwe kitwa best artist award sivyo ego hagati aho hari ikintu kimwe twagiye kuvumbura abantu benshi badakunda kwibazaho Alvera n'umukinyi w'amafilme akongera akaba umuririmbyi wa gospel numwe mu baririmbyi kazi beza umwe mu ba actress beza cyane ariko ikintu twavumbuye nuko Alvera Muhimbare kugeza uno munsi nta sinema yiwe bwite afise ivyo biva kuki kandi tuzi ko Alvera iyi sinema ayikinye imyaka itari musi y'ibiri urazi none hari abantu benshi badakunda guhagara kuri ico kintu baragiye bibaza neza yuko ndikunda disinga akadoha Alvera mu kiganiro ariko siko byari biri kubera ataragira account yo YouTube ariko ico ni cyo kintu ca mbere nagiye kubona ndavuga ati
ku myaka amaze akina sinema na sinema yiwe bwita afise yeah tugiye kurama no kuri account ya YouTube hariko imiziki gusa hariko imiziki siko yego na sinema yiwe bwite afise kandi haheze n'amezi agera kuri 5 kandi burya Alvera n'umukinyi mwiza kweri bro umwarenze man siko umwarenze ariko ico kintu ndaza kukigarukako narigeze kuba nkurana ikiganiro n'umujamaraho akambarira neza yuko ati Alvera Muhimbare sindamushira mu bakinya w'amasinema ati ndamushira mu baririmbyi ba gospel ariko twarabigize ko debate nanamuhaririza ariko sinamenya yuko ivyo yari karambwira afise igituma yari karabivuga siko ariko yari niho nagiye gutahura ati bwa bundi ivyo yavuze yabifatiye kuri ibi kumega abantu benshi navyo bakeneye kubona siko ariko nza gutahura yuko igituma yabivuze ujya twakoranye yarafatiye kuri ico kintu ariko nanje nkibaza ati ni gute amaze imyaka nkiyi muri bino bintu ariko atarafata umwanya wo kugira yandikira sinema yiwe bwite iri ku giti ciwe ariko tubigarutse ko sha none ni ngombwa kugira ngo witwe umukinyi w'amasinema ubu ufise isinema yiwawe ndavyibaza oya gute erega kuba umukinyi ni gukina oya niko gusohora sikuvuga ngo usohore igikorwa cawe none reka ndakubaza mugabo urazi reka basi dufatiye nk'ubu isinema yaba wari umuziki abaririmbyi baririmba amakaraoke wocu bita ngo so abaririmbyi baririmba amakaraoke baye je sindabashira muri domaine y'abaririmbyi n'abaririmbyi baye sindabashira muri domaine y'abaririmba none hari rega kuririmba usubira mu izabana ni baririmba none usubiyemo n'uburirimbyi ubugize nte none ari guhibongoza wewe usubira mu indirimbo ya Satubi yitwa Kirisese ni wo buririmbyi kujya ninko kugenda ninko kugenda ukarondera kugira nyine uburagira buricira amahera bageraga muri karaoke baca amahera gana baririmbyi ntibazi struggle z'abaririmbyi kungene baruha bro siko ariko ukacuza wowe ufitiye stream kuja muri karaoke kusubira mu indirimbo dufate rero ko Alvera Muhimbare atazi struggle zo gutegura sinema azizi gute mugano umukinyi basi nabwo atazizi arakina oya nakubajije ati azizi gute arakina ariko sawa arakina ariko ntazi struggle ziberayo nubwo nk'akarorero erega struggle hari struggle zitandukanye hariho struggle ahura nazo nk'umukinyi hariho na struggle ujya yateguye amafilme ahubwo mvuga ati azi struggle kuko nk'ubu nka Mimi Mireille na Alvera Muhimbare ntibanganya experience kuko Mimi arazi struggle zo gukina arazi na struggle zo gutegura mugabo Alvera azi struggle z'umuziki zo gukina hamwe n'umuziki ugashireko acagira na struggle oya ni nkuko usanga iz'umuziki nazo atazazi bivanye nuko avuga ati je ndafise aba managers bari hamahera nkaja kuririmba gusa kwa producer oya arazize kuko yaranahazwe no kubiheba yaranabizi kuko yaranahazwe no kubiba ariko Imana irarinda ariko Imana irahaba kuko yetaronka n'aba big manager kugira bamusupporting kugira bamushimwe imitahe byari kugenda gute ahubwo mbiri ati siraguze izo sinema yego hari gihe usanga atanizazi siko kuko reka ndaguhe nk'akarorero hari gihe usanga wanditse nk'ikintu siko ugasanga uranditse ikintu nk'ubu jewe basindanditse history siko bati kaca ndagutora ati ugende nkinira sinema jewe nijina yanditse n'ivyo byose bati turaza kunganya struggle na wewe kunganya wewe uza kumenya wewe nagutoye jewe nahejeje byose wewe wunda gushika kusahani reka ndakubwira ingene biza kugenda wewe uza kumenya struggle zingene wayanditse ubabaza umutwe wawe hamaje nanje ndaza kugira struggle zingene ndayikina zingene ndayikora production urumva ndaza kumenya ati trepie yanje iragwaye canke nashize ko kamera iragwa hasi irameneka canke ndaza kumenya ati narisha umukinyi kanaka ntiyaje kandi namuhaye amahera canke natumye kabakinyi bakanaka bacerewe urumva ntituza kunganya struggle rero wowe ugira izawe je nanje nkagira izawe hari ikintu wamye uravuga ati bamuhaye kuba nabo nyene yararonse iki agashimwe bro siko best artist
ndabira kuri account yiwe YouTube amaze amezi angaha atari kuri umuziki amezi arenga 6 ukaca umumpera agashimwe ka best artist bisigura yuko nta bandi bako barakora muri ico kibuga je nibaza ivyuzuye baravye style baravye nibaza ko n'amastyle akonda kuko uravye muri aya mezi 6 Alvera atari karakora umuziki ego Victoria's team yarasohoye indirimbo ego kandi irimba gospel kandi oye barakaronsa bo murinde barakaronsa ahubwo barakaronsa ahubwo bakaronse mu zindi domaine bakaronse muri ya domaine ya band ya team ya team okay Ego. reka twumve basi uririmba muri solo wundi ya Codes bariho arimba solo atari team bariho ari ahubwo vuga ati ntibigeze barabwa giza sha hari inkande none ntibigeze barabwa giza Alice niyo muri timu mutima naheruka gusohora indirimbo ya gospel yego no kubarira abandi Ya, hari nundi mudamu yitwa Jaja ariho gusohora indirimbo ya gospel hariho nundi mudemu yitwa kwanza reka sinitubagaruka kari kubamenye neza yuko sinzi ivyo baravye kugira bategure siko ntitubavye twinjira mu kazi kabo kuko bafise ico baravye siko bafise ivyo baravye kugira batange best artist ego ariko uko biri kose reka tubashimire kuko bakoze igikorwa ciza byari bikenewe yuko batanga support ku bana b'igihugu kuko kandi bijya noneho biratuma n'abandi bantu babitaho bitaho kino gisata cyane gose bro gose bitaho kino gisata reka tuve kuri Mimi tuve kuri Prophet Joshua tuve kuri Alvera twinjire kwa Fanny Lavine ego Fanny Lavine twaramubonye turamuzi nka CEO wa Burundi Film Academy wa Truafa ndiko ndacanga yapostinze aba actress ndetse n'aba actors bo muri Burundi Film Academy kwa aho yahoze reka tuyite aho yahoze kwa Libere Nsoro kandi twaheruka kumva icuka kitameze neza hagati yiwe na Libere ndetse akaba yari yaravuye muri Burundi Film Academy rero kuba yarabapostinze wewe ubibona gute nk'umusesanguzi urazi ibyo bintu uraza gutera ugira ko reka nterenda kikubaza no kuba yarafashe minenegwe akanegrija ndetse akanabivamwo ibijanye na ivyuzuye urakoze cyane siko tubwire kuri izo ngingo ego ahubwo urazi none imbere yuko nza gushika kuri iyo tapi cyo kibazo warumbajije Erika manzi ntange gasopo kubamenyesha makuru canke aba YouTuber benshi bagiye bakora ku mbuga zigistandukanye sivyo ego iyi ni gasopo yo kubamenyesha makuru canke basanzwe bakorera kuri YouTube canke aba promoters kenshi baba promotinga ikintu iyo umuntu yanyereye siko ego hari ikintu wavuze ati yashoboye gupostinga abigeme kuva muri Burundi Film Academy anabashimira cyane yuko baje kumushigikira muri lancement ya data siko yego ariko ngiki kintu bamwe mu bapromoter canke abayutuber batigeze bakivuga ko n'umusi numwe siko iyo ni gasopo yuko bapromoter canke abayutuber benshi bagitandukanye ayo nibaza ko ari amwe mu ma exclusive baza baronka biciye kuri Anashare kuko nitwe twenyene tuvuga ibintu vyiza kuko iyo yihenda akadekona canke agakora ikosa bazi neza yuko hariho benshi bakije amakamera bagiye imbere kuri kamera canke bafashe ama micro kugira bamudising bamuvyaze nk'umusaruro siko ariko mugabo arakoze ikintu ciza inyuma yo kuvana na Libere siko arapostinze abana ba Libere siko ariko nta numwe agize ijambo na kimwe rivuga ko siko kuko kera Fanny siko yarameze yari wa muntu uvuga neza yuko umudekoneye ari direct muca mwankana ariko byarangiye kuba mbonye iyo post ya post nzara avuga ati ndabashimiye kuba mwaraje kunshigikira iyi ni gasopo kuba mishima kuri kuba YouTuber kuba promoters kabisa kuko iyo da postinga canke akadekona kavuga nabi mwese ndazi neza yuko muba muri ngaho imbere ya kamera ndazi neza yuko muba muri ngaho kuma micro gitandukanye kuko murakuramwe ama content atarakamara afise ngo hamago muko mufasha iterambere ry'igihugu ukubona b'igihugu
siko ico kintu bro ico kintu caransitaje sana ndavuga ati ba bantu kweri bavuga ngo bako bafashe impano z'igihugu iyo niyo nzira bakeneyemo yuko ziza barapromotinga ikintu iyo umuntu yanyereye ariko iyo umuntu akoze neza nta musi rumwe bigira bamuvuga kikintu nci gituma ndakubariye ati neza yuko kino kintu caransitaje ndavuga ati Jenny lazima bakubwira ndakivuga intangi gasopo kuba menshi makuru cyangwa batuba bagiye tsanzukanye basanzwe bafise iyo nzira canke iyo ngeso yo kudisinga umuntu canke kugira iyo anyereye ari mpaka baca baza ku mamikro ariko iyo akoze ikintu ciza atamusi rumwe baza ku mamikro kugira bakivuge siko yego wakivuze neza ati yarapostinze banaka tunamushimira cyane kuba yarabaye umugabo yarapostinze abantu azi neza yuko afise ico umukoce wabo bafitaniye hagati yabo bro siko ego tunamushimira cyane ari ikindi kintu wambajije ngo kuba yaraciye amazi ivyuzuye award ego wowe wavyakiriye gute yararimwo mu nyuma arikuramwo byari bikwiye urazi igituma byari bikwiye igituma byari bikwiye nuko ego Kiringo c'amezi agera kurane atari karakora sinema siko ariko kacubona abantu uko barategura award baci bamushira muri award siko ngo agende guhiganwa isinema nk'umukinyi wa mbere w'umwaka ahubwo tunamushimira cyane yariteye akagere bro yarabonye ati bino bintu je kubona nari maze amezi agera kuri 5 ariko ndakora siko ahubwo byari bikwiye ahubwo yaraciye ubwenge kuko iyo agenda muri bijya bintu bari gusanga ahubwo namaramayeyo siko yaranabipost naravuga ati je bino bintu sindabirimo ati bino bintu muri iyi sinema zanyu za award ntarizo nzozamo bisigura neza yuko ahubwo yaraciye ubwenge kuko iyajamuka ni herayiza amezi agera kuri 5 atari karagaragara muri ivyo bintu mba numva umego nizo staff zabo bantu zitegura ivyo bintu siko ahubwo nabonye nizo staff zabo nyene usanga zitaba zikurikirana abana b'igihugu kuko urashobora gutegura ikintu award kana ugasanga abantu washize muri award mbega bashize muri award gute siko bashize muri award gute bakubahiganwa nabande ubona bari kuri level imwe ubona ko barakora igikugwa kimwe siko abo turamushimire cyane kubona yarateye akagere aravuga ati je bino bintu sinshobora kubizamo kuko bino bintu sishobora kubizamo abwo yaritawe aravuga ati je mu kiringo maze cameze agira kurane nariko ndabaha abakunzi banje bikogo ati batoyi banje nibagende bitwarira agashimwe tunamushimira cyane bro tunamukeza gose yaraciye ubwenge ivyo bigira abantu baki kuko hajya iyaba ari uwundi yibonye hajya yari promo after promo kugira agatware ariko yaravuze ati je bino bintu navyo ndimo tubibutse neza ko ari no mu best influencer ego ku w'umwaka kuri radio Irebe FM ego turamushimira cyane kuko yaravyitwayemwe neza aravuga ati je bino bintu kweri mba numva umengo bariko bararenganya batoyi banje bariko bashira hamwe kandi jewe ninzi yuko igihe nari mu nzira yo kubaka y'urugo nariko ndactinga ukacuza kungereranya n'abana bari ku kazi bro tunabashimira cyane hariya n'umuryango wabo tunawukeza cyane kuko barakoze ikintu c'ubugabo naho bagomvye staff iraho yateguye izo award naho yagombye kumucisha mu zindi nzira reka ndagushimire ku muco utanze hari umuntu yitwa reka ivyo ndabiheba ariko umukinyi w'amafilme yitwa Izo Chris uramuzi Izo Chris uramuzi ego aheruka kuvuga ko filme y'u Burundi itarashika kure ego hagati aho yabajijwe ati bamutoje kuja muri filme muri team aya matimu asanzwe yakina amafilme ego yavuze ko yoja muri filme ya Amede wari wamuvuze mu kiganiro giheze uri kuravuga ati filme zose zikaze ngaho i Burundi ziri gukubita hiti ziri kubikora neza zitunganijwe n'umuntu ze n'umu director yitwa Amede ego manirakiza sasa ivyo wewe ubifata gute filme y'u Burundi koko ntirashika kure mu gihe bivuze umukinyi akomeye nka Izo Chris urazi none jewe ndanamutahura cyane bisaba neza yuko ino industry kugira ikire siko kugira ikire harakenewe yuko tuze turafashanya siko tuze turabwizanya ukuri kugira tuvure ahantu hagwaye siko
nibyo hari ku munsi w'ejo yarashoboye kugiemangara arivuga siko ariko byari bikwiye yuko ashobora kubishikiriza kuko turaza kubona yuko kwanza si mu Burundi gusa tuza gusanga ni muri novuga gute mu bihugu bigera kuri bitatu bisanzwe bivuga cyane indimi zabo ariko batashaka gukanura kugira baraba imbere ati mbega bino bintu jewe ndimwo isinema yanje mba nkeneye yuko ishika he siko nibyo ngaho iwacu turacafise vya bindi izi wacu zirabwa cyane n'aba diaspora babandi b'abarundi bari hanze siko yego ariko muri wa wundi wa munyamahanga kubera atazi kijya kirundi bro usanga kenshi bigorana kugira atahuri iyo sinema yiwawe siko ni nko mu muziki umuziki urashobora kuririmba ikirundi gusa siko ariko ico kirundi kuraririmba mu muziki umenye neza yuko indirimbo yawe no muri Tanzania ntibazoyumva uko muri Tanzania izokumvwa abazoyumviriza niba abarundi bavuye mu Burundi bazi kirundi kubera bagikorondera ubuzima muri Tanzania ariko na mu Tanzania azokumviriza indirimbo ya naka ya D1 kuko ukuririmba ikirundi gusa bro siko nici gituma nda kubaneza yuko bino bintu bisaba neza yuko iyo ukeneye gushika handi hantu iga strategy kugira uronke abandi fan base uronke abandi bafana kanaka batandukanye nabi wanyu kuko ugiye kure amajority sinema zacu ngaha keje usanga ari zo mu Burundi usanga ari zikirundi gusa guhera kuna gushika iri hero usanga ari kirundi gusa yego kweri ukeneye kumbwira yuko ari international gute itarenga mu Rwanda nakwima abyumva nirenga mu Rwanda n'abari hanze baba bayikurikirana nuko abarundi bagiye kurondera ubuzima hanze abo tunasaba abantu benshi bafise amashuri kanaka bafise nibigo cyane mu Burundi urazi yuko hari bigo ubu twarateye imbere y'ibigo byinshi bivyigisha indimi bro ego byinshi cyane ko barakwiye kwihatiriza kugira biga indimi siko kugira biga indimi kugira no mu gihe kuko ubu turakiniye kuronka abafana muri Kenya turakiniye kuronka abafana Uganda Tanzania siko bazokurikirana ibikorwa byacu bivuye ko batazi kirundi ariko bagira barabivyo bikorwa kubera twavuze ico kirimi kanaka muri Kenya muri Uganda Tanzania kubera bashobora gutahura ivyo bintu ndiko ndakina siko yego wavuze neza yuko yavuze yuko ashobora kuja muri team ya Ahmed none gushika ino saha nimba uri kurankurikirana hari umuntu yopinga yuko isinema zose ziri mu Burundi zifise hit atataci Ahmed irimo siko zose majorite zose usanga ari touch yiwe ubiko biragaragara kuko ugiye kuraba nyinshi zitarimo touch yiwe uza gusanga bro ari zazini neza kugira iki zo gutamba birorera tunamukeza cyane kuko yaratahuye ivyo arimo aravuga ati je bano bana rikabwo nzi ndabaha ivyo nabandikira kugira nabo nyene bagira iki bashike kure siko yabivuze neza ati jewe uwo ncaguza noja mu team kanaka ya Medi ariko ndazi neza yuko hari abantu benshi bagira ba modising ari abantu benshi bagira ba modising ngo kubera yahisemo ariko ndakumishe neza yuko niyo twaguma tuvura cyangwa tubwizanya ukuri mu kazi bro ni lazima dutera imbere ahubwo nanamushimira cyane kubera yabaye umwe muri benshi yabaye umuntu w'umugabo kuko ni gake uzobona umuntu mukora ibintu bimwe umwubahisha ego ukavuga ati urashoboye bro urashoboye baguha amashugwe yawe nivyo rero bikenewe wewe nk'umu analyste ni gake uzohura n'undi mu analyste ngo agukurira inkofero avuga ati wewe urandenze usanga bigoye cyane bro usanga bigoye kugira nyina nagutahure yego nibaza rero ko ego umuntu arinza abikora gutyo kuba basangiye umwuga ni ikintu cy'agaciro cyane ni ikintu cy'agaciro cyane kandi ikintu kizima kabisa ariko tubameshe neza yuko ntihagira abaza kumutahura ukundi aho yakubisa ahantu benshi bari bagwaye ariko bagenda niyo ngwara batari bwayishikiriza ariko we kubafasha umwanya aravuga ati je reka mvugisha ukuri bino bintu kuko birakenewe yuko iterambere ryo mu Burundi turihabwa kabisa turibona abo turamushimira cyane kuko muri kino gihe nawe ari ku mwanya ni best ari ku mwanya nawe reka kushira mu bibanza bibiri vya mbere yavuze ko itarashika kure n'ivyo kujya Mede wavyishuye
ikiganiro rero kiraheze Yogwa. reka dusezere dushimire abantu badukurikiranye Abarabia turabashimiye cyane USA Tanzania Benshi, Uganda benshi, Kenya benshi, hose turafise benshi, abafana benshi. aho muri yose kwisi Tunabashimira nigurira cyane. akantu kabisa mufate nibo Wa- tunga ryacu ni mwebwe ba boss bacu ego ni mwebwe bagize ntereka turabe kwanza singe gatoyi turabe ngaha man ifoko tuza turabavuga ego abantu badukurikirana tunabashimira cyane kuko ugiye kuraba intango hajya bro intango niyo yamigoye ego siko intango niyo yamigoye ariko intangiragoye ariko iyo umuntu aguhaye support ni kindi kintu kiba gisumba hakuyo guha ibindi bintu kuko iyo ni support ibikaze cyane support ibirenze cyane turashimira hariya na MC Golagoza niwe mu MC wo mu gisagara ca Bujumbura agezweho kandi byemera sigisabo urazi rero gundosi yo reka tuze dushimire abantu bamwe badukurikirana ego kandi by'umwihariko ifoko tuza turabavuga ego je ngo mbavuge amakomantere ya kiriya kiganiro ca mbere ego biyumve aho bari yose ko tubashimiye hariho uwitwa Ntunzwe n'Imana Francine yanditse avuga ngo Mimi arabarenze kuri filme na Kadora Vere bubahwe kabisa Arine irankunda ego yanditse Mimi turamukunda pe ego uyundi yitwa Shunawe yanditse urakoze nanje nciye ndayikora ubunyene none ko witondaga wamutumirewe ico ni kibazo kizi wa kubera iki witonda kubera iki nitonda ishura mwishure kubera iki witonda ni kubera mwebwe nyene okay ariyo uwitwa MC DK Breezy yanditse ngo kweri Mr Madawa ugumudutamwo courage ma bro ukuri ahabona a big shout out kuri MC Breezy ari undi yitwa Rebecca Ciza yanditse courage acarenza ko imitima ine Ivete yanditse ngo none uwo musore ko ari musha aja avuga abantu gute hama Mimi turamukunda na Fani turamukunda mubareke Mimi n'umuvyeyi yaravyaye abafise barakwiye Imana izomukurize ni cakini nyene navuga reka niba mutere pressure ariko umwana bande yiyite safi sana hari undi yitwa niyo dusenga Diane yanditse avuga ngo Mimi Mireye yarababajwe disi ntibamureke yitonde kabisa hari undi yitwa Shimirimana Kashere yanditse avuga ngo Mimi ndamukunda cyane cyane undi yitwa Lene Ernestine Gospel yavuze ngo ico kintu muhanuye Kado nico vraiment iyo rero nivyo tuba dukeneye yuko batwire ku rukundo bro man ni benshi sinobamara abakeneye baze kuraba ico kiganiro twatanguje bahejeje kuraba kino ariko ni byiza ko tuzatwibuka abantu badukurikira cyane gose kuri nibwo butunzi bwacu turabashimiye aba barashere bari ni benshi cyane bagiye tsanzwara bro reka ndagushimira ebana sante reka dushimire tunashimira cyane mu kiganiro twatangwe tuvuga neza yuko twari kumwe na DH Telecom hamwe na Bartender tunabashimira cyane Bartender Bar reka tubashimire cyane nibo baba basapotinze bino biganiro tubahereza kabisa dusubire tubonane rero mu kiganiro cy'ubutaha ku gatebe k'ubusesanguzi kuri mikro ya kabiri hari Gundos kuri mikro ya mbere yari Arthur Batmix hasta la vista Jables umuntu w'abantu abantu b'abantu ino ni TV y'abantu